kuki abantu bagirirwa iciza ntibashime? Kudashima kuba ari ukwihagararako, kuba ari kugira ubwoba, kuba guterwa no kwiyemera. Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, kaze muri Tubiyage Media, ikimenyesha makuru canyu arico cacu. Mbega woba waragiriye iciza umuntu akareka kugushimira? Nimugumane natwe mwido nido, tumenye imvo n'imvano, tumenye kudashima ico bivako, maze natwe twigire ingendo yo gushima mu gihe cyose badukoreye iciza. None kudashima vyoba biva kuki? Ibintu bitanu bituma umuntu adashima. Ubwa mbere ni ukwihagararako, akavuga ko ivyo yamukoreye yarabirekuriwe n'amategeko. Mugabo wibuke yuko ibivyo kuriwe n'amategeko vyose sivyo turonka, sivyo muronka, nico gituma gushima vyategerezwa. Ikigira kabiri ni kugira ubwoba. Ubwoba rero buratuma umuntu avuga ati jewe noshima, womenga ivyo afise vyose ndabikesha we. Ico rero n'ikindi gituma umuntu adashima kuvyo yakorewe. Ikigira gatatu ni imico n'indero umuntu yahawe, aho umuntu yakuriye, aho yakuriye mu muryango, ugasanga nta n'umuntu n'umwe avuga ati urakoze, ugasanga rero uwo muntu akuze muri ubwo buryo. Ivyo rero navyo biratuma umuntu umukoreye iciza canke akantu kose adashima. Ikigira kane ni ukwiyemera. Abantu ugasanga yamenyereye kuguma akorerwa, akumenga ni mwimenyerezo nyene uko nyene abayeho uko nyene, akaca yivyimbya, akaca amenya ati ivyo nari ndabimenyereye, nta kamaro ko kwivuga ngo urakoze. Ikigira gatanu rero naco kandi wanashaka gihambaye ni ukutamenya agaciro k'igikorwa bagukoreye. Kuko iyo umenya agaciro k'igikorwa bagukoreye, n'igihe kigukoreye wari kuvuga urakoze. Ngivyo bintu bitanu rero bituma abantu badashima. Woba warakoreye iciza umuntu kandi kigiye ku mutima ntagushimire? None ijambo ry'Imana rivuga iki mu vyerekeye gushima? Reka dukubitire mu vyanditswe vyeranda. Abikorosayi ikigabane ca 3 ku karongo ka 15 havuga ngo, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mu mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mube abama bakenguruka. Ijambo ry'Imana riradusaba yuko ikintu cyose dutegerezwa kwama dukenguruka. Reka tugende mu Tesalonika ba mbere ikigabane ca 5 ku karongo ka 18 havuga tuti, mwame mukenguruka muri vyose, nico Imana ibagombako. Murumva yuko mu bintu twahamagariwe nk'umuntu w'umukristo, nk'umuntu yemera Imana, yama ashima. Dusubire kandi mu Migani ikigabane ca 27 akarongo ka 3, wofuma ushimwa n'uwundi hakushimwa n'akanwa kawe, woshupfa umushimwa na kavantara hakushimwa n'iminwa yawe. Mu guheraheza dukubitire muri Luka 17 kuva karongo ka 15 gushika ku ka 17, haravugwa abantu bakijijwe na Yesu. Rero Yesu yamaze gukiza abantu 10, umwe niwe yagarutse gushima. Yesu akabaza ati, none 9 barihe? Bisigura yuko umuntu mwiza afise umutima mwiza yategerezwa gushima. Gushima yuko biri kose n'igikorwa yakorewe. Gushima rero ni vyerekana umutima mwiza umuntu afise. Bakunzi ba Tubiyage Media, twame dushima nk'uko umukama abidusaba. Ubudashimye aba yerekanye indero yakuranye, aba yerekanye umutima wiwe ingene umeze, kandi ahahombera vyinshi mu vyo yaronse, kuko abasibiye inyongera yari kuronka vyo gushima. Kuko avuga ngo ushimye aba yongeje. Mu gusozera, woba uri mu batibuka gushima? Mbega ni ryari woba uheruka kuvuga mu ijambo urakoze? Uwo kubwira ati uno munsi ushime, woronka ushimira? Nimba izi nyigisho canke ireresi yakugiriye akamaro, gira like, gira partage, jeme, udusigire n'ubutumwa ku bibazo bimwe twagiye turavuga, hanyuma uyihereze n'abandi. Mugumane rero n'ikimenyesha makuru canyu, mugumane natwe naho butaha.